sangwa kaze rero muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe aka ni akaryo keza ko kubikora, gukanda kuri like ndetse no gusangiza abandi ibiganiro bya Iyakure TV nabyo ni byiza cyane rwose ni mubikore. Muri aya makuru yacu ndababwira yuko General Arengiyome Bunyoni yoba agiye gufungurwa. Ndasubiramwo, General Arengiyome Bunyoni yoba agiye gufungurwa. Amakuru yizewe kandi yaturutse mu masoko yacu akomeye mu butegetsi bwa CNDD FDD aremeza neza ko igihugu cya Tanzania kimaze iminsi myinshi gisaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwafungura General Arengiyome Bunyoni. Uyu General Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere ngaha mu Burundi, yatawe mu mvuto yagirizwa ibyaha bikomeye birimo ibyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evaristo Ndayishimiye. General Bunyoni yarakatiwe umunyororo wo guherayo ubuzima bwiwe bwose. Amakuru yizewe rero twamaze kumenya, ndetse amakuru arimo kuva muri CNDD FDD no mu bikomerezwa bya Gitega aremeza neza ko igihugu cya Tanzania kimaze iminsi kirimo gukora ibishoboka byose ngo cyumvikane na General Evaristo Ndayishimiye arongoye Burundi abe yarekura General Bunyoni. Hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bushobora kurekura uyu General Bunyoni mbere yuko uku kwezi kwa gatandatu kurangira. Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania aravugwa muri iyi dosiye, ndetse ni nawe urimo gukora ibishoboka byose kugira ngo General Evaristo Ndayishimiye abe yafungura General Bunyoni watawe mu mvuto. Uyu mugabo Jakaya Mrisho Kikwete ni umuntu ukomeye cyane kuri CNDD FDD, ndetse yarabaye somambike w'umuhisi Petero Nkurunziza. Jakaya Mrisho Kikwete kandi akaba yarakoranye bya hafi na General Arengiyome Bunyoni, ni inshuti zikomeye cyane ndetse banafatanyije urudandaji rw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akemeza yuko Jakaya Mrisho Kikwete akomeje gusabira Bunyoni imbabazi ngo bamufungure, ndetse hari n'icyizere cyuko General Bunyoni muri uku kwezi kwa gatandatu ashobora guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu bategetsi bakomeye muri CNDD FDD yemeza neza ko Jakaya Mrisho Kikwete yaganiriye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bakaganira ku ngingo ebyiri gusa: kurekura General Arengiyome Bunyoni ndetse n'urudandaji rw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi kubona igitoro mu Burundi ni nko kubona umuzi w'urutare. Urudandaji rw'igitoro rwarangiritse cyane, ndetse igitoro cyabaye ingume mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko Jakaya Mrisho Kikwete yemereye ubutegetsi bwa Gitega ko azakora ibishoboka byose amasosiyete acuruza peteroli muri Tanzania akagemura igitoro cyinshi mu Burundi. Ariko ngo ibi byose bigomba gukorwa ari uko ubutegetsi bwa Gitega nabwo bwemeye kurekura General Arengiyome Bunyoni. Reka mbibutse ko Jakaya Mrisho Kikwete afatikanije na Bunyoni bari bafite isosiyete ikomeye cyane icuruza igitoro mu Burundi. Iyi ngiyi irazwi cyane yitwaga Petroli. Amakuru yizewe akemeza neza ko imikoranire ya Bunyoni ndetse n'ubutegetsi bwa Tanzania yari imikoranire ikomeye cyane. Nyuma y'aho Bunyoni afunzwe rero biravugwa yuko Jakaya Mrisho Kikwete yarakaye cyane, ndetse ubucuruzi bwiwe bukaba bwaratosekaye mu buryo bukomeye. Jakaya Mrisho Kikwete ni umunywanyi ukomeye cyane w'umugambwe wa CNDD FDD. Jakaya Mrisho Kikwete kuri ubu ngubu akorana bya hafi n'urongoye umugambwe wa CNDD FDD ariwe Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru rero akemeza yuko ibiganiro bigeze kure byo kuba ubutegetsi bwa Gitega bwarekura General Arengiyome Bunyoni.
Hari amakuru kandi yemeza yuko perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan nawe yaganiriye na Generali Evariste Ndayishimiye ku ngingo yo kurekura Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni ubungubu ari mu ibohero rikuru rya Gitega, ndetse amakuru yemeza neza ko ubutegetsi bwa Tanzania bufite inyungu zikomeye mu kuba Generali Bunyoni yarekurwa. Gusa ubutegetsi bwa Gitega nabwo nta yandi mahitamo bufite, kubera ko kurekura Bunyoni ngo byatuma Tanzania yorohereza igihugu cy'u Burundi igitoro kikongera kuboneka, ndetse n'ibindi bicuruzwa birimo nk'isukari n'umuceri bikongera kuboneka ku bwinshi mu gihugu cya Tanzania. Ubutegetsi bwa Gitega rero ngo bwaba bwarashyize ku munzani bukabona ko gukomeza gufunga Bunyoni nabyo ntacyo bimariye abarundi, kandi ngo kuba bamufungura byagira inyungu nyinshi ku ntwaro ya General Neva, kubera ko abanyagihugu barimo kwitotomba bavuga yuko nta gitoro kiri mu Burundi. Abanyagihugu baritotomba bavuga yuko batakibona isukari. Mu gihe rero igihugu cya Tanzania cyafasha ubutegetsi bwa Gitega ibi bicuruzwa byose byaboneka, maze General Neva nawe akarekura Bunyoni. Amakuru ya nyuma yangezeho ava mu bagumyabanga bakomeye ba CNDD FDD yemeza neza ko niba nta gihindutse mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu General Bunyoni azavanwa mu ibohero ku bw'imbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Burundi. Amakuru atugeraho avuga yuko mu gihe General Arengiyome Bunyoni azaba afunguwe azahabwa ibyangombwa byo gusohoka igihugu cy'u Burundi, akaba yakwerekeza muri Tanzania agahabwa ubuhungiro. Amakuru yandi kandi nayo akavuga yuko General Bunyoni ashobora gusinyira yuko nta kindi kintu na kimwe kijyanye na politike azasubiramo, maze ngo akaba yaguma mu Burundi n'umuryango wiwe. Iyi ngingo ngo iracyaganirwaho niba General Bunyoni azaguma mu Burundi cyangwa se azemera guhungira mu gihugu cya Tanzania agasangayo umunywanyi wiwe Jakaya Mrisho Kikwete.